guhura na Yesu si bisanzwe, muhuye nawe akugira udasanzwe, akukura hasanzwe akagushira hadasanzwe, uwo mwami n'ukuri ntasanzwe, amara inyota atanga ubuzima. Yes, bakuzi ba Salcom TV1 ndongeye kubaramutsa mvuga nti Shalom. Shalom narabwiye ko ari indamukanyo iboneka mu ndimi zibiri gusa. Shalom babivuga muri Israel no mu Burundi honyine. Mu Burundi turavuga tuti amahoro. Mu Gifaransa niho bavuga ngo la paix. Uramutse umuntu ngo la paix. No. Ni Shalom canke amahoro. Rero ndabifurije amahoro y'Imana abari hafi abari kure. Ni Jean Paul Dunia Monde nkuko bisanzwe. Akaba ari jewe rero tugiye guteramana muri kano kanya mwari mu nkumeye ndabizi naje ndabakumbuye ariko kandi twari duhuze mu busa gusa twari no mu bindi n'umunsi rero ni exclusive turi kumwe n'umuntu adasanzwe umuntu mumenyereye mu kanya ndaza kumubabwira vuga nti wandanye mukora subscribe utarayikora kugira ngo uzohore ube wa mbere mu kuronka notification kugira ngo ibiganiro dushizeko ubibone bwa mbere. Ndabibutse ko kandi muri Salcom TV1 dufise ama service menshi, aro service ya imprimerie ukaba ukeneye gukoresha impuzu karibu muri Salcom TV1, ukeneye gucapurisha ibitabo karibu muri Salcom TV1. Iyo ni service ya imprimerie, aro na service ya photographie, ukeneye ifoto nziza cyane ku manza zitandukanye za mariage, rêve de deuil, anniversaire, karibu muri Salcom TV1 tugukorere umuti. Sivyo gusa n'ibindi byinshi birahari, karibu mu vyirabire. Turaje mu kanya. Salcom TV1. Salcom TV1 on YouTube. Yes, twagarutse ngira ngo murabona ko tuberewe cyane ni muri Salcom TV1. Haba ndi kumwe n'umukozi w'Imana, mwamenye cyane. Yaheruka ngaha muri Salcom TV1 adushikiriza intahe y'ubuzima bwiwe, intahe benshi mwakunze. Uno musi naho rero yaje n'ikindi gikorwa kidasanzwe, gikorwa gikomeye cyane. Reka rero ndamuhe ikaze muri studio za Salcom TV1. Belyse, karibu muri Salcom TV1. Ndabakengurukiye cyane Jean Paul. Ugamye na mbere wiyumva gute kuba uri garutse muri studio za Salcom TV1? Ndanezerewe cyane. Ndashimira Imana yongeye kuntera iteka ryo kuba hano muri studio za Salcom TV1 kugira ngo nshobore kugaragaza akanyamuneza mfise ko kuba hariho benshi bakurikiranye intahe yanje. Ni iteka kandi ridasanzwe kuba nongeye gushika hano kugira ngo nshobore gusangiza abandi ibikorwa ndimwo. Muri make ndahimbawe, ndanezerewe, ndabikengurukira Imana. Yes, Belyse aranezerewe cyane, natwe turanezerewe ko mwakira. Kuko murabizi yuko muri Salcom TV1 ikivugo cyacu ni agakiza urukundo nizo nkomezi zacu. Rero kwakira umukozi w'Imana nk'uyu niteka ntangire muri Salcom TV1. Reka ndababwira yuko behind ya kamera turi kumwe na 1K ariko kandi utumaye amajwi abashikira neza cyane arongoroye bamwita Bienvenue on the mix. Reka tubashimire cyane. Dutangure n'ikiganiro cyacu. Belyse, inyuma y'ijya ntahe genda kubaze mbega niye impact byakuzaniye na yahe majambo wowe warakiriye ajanye n'ijya ntahe washoboye gushikiriza abantu, mbese nuvuga yuko wayishikirije isi yose? Urakoze kuri ico kibazo ciza umbajije. Inyuma y'ijya ntahe nararonse ama feedback atandukanye ariko novuga yuko gikuru naronse benshi barashimye ijya ntahe kuko abenshi bagiye banyandikira abonzi nabo ntazi yarabakoze ku mutima. Barambwira yuko ijya ntahe hari ico yabafashije, basanze nabo nyene hariho ivyo baciyemwo bisa n'ivyo wanje, barumva yuko atari bo bonyene baciye mu bibazo, hariho n'abandi, kandi barumva yuko umuntu kugira ngo avuke, kugira ngo abeho aba ari mu mugambi w'Imana. Naramenyanye na benshi rero baciye muri burya buzima bwanje, muri ubwo buzima naciyemwo. Nukuvuga yuko narungutse kumenya abantu batandukanye, nararonse inshuti n'ubu mbandanya ndonka izindi, hanyuma kandi narungutse kumva ko hariho umuntu yakomejwe n'ijya ntahe nashikirije. Ariko kandi ntihabuze n'abandi batanze ama feedback akudekuhaja, akakwereka yuko ico wakoze utarutegerejwe kugikora, comme nko kuba washize
prive yawe ku ma réseaux sociaux ego ariko nabo ndabatahura ndavyakira mugabo je nkamenya nti ukozi w'Imana ico nari nahamagariwe kwari kugira ngo ntere intege abandi kwari kugira ngo nerekane ko Imana itigera yihenda mu kurema umuntu yama ifise umugambi imuremeye nubwo ho ikintu ubwo satani yo kwivanga umunsi ugeze igihe kigeze Imana irerekana yuko itigera yihenda. Urakoze cyane ngira ngo nkuko bitubwiye intahe n'ikintu ciza cyane kandi abantu bose bashobora kuvyakira neza arabaguca intege arabaguha courage ariko mu gifaransa bavuga ngo la majorité compte ndibaza baguca intege ni bake cyane ego hamwe n'ivyo rero ngira ngo no musinzi ko turavuga ku intahe yarabaye ariko kandi nawe uko dukurikirana ukaba ufise intahe karibu muri Salocom TV1 idusangize kugira ngo ikomeze benshi kandi yigishe benshi na cyane ko bavuga yuko intahe irafasha intahe irafasha irubaka irakura umuntu aha ikamushitsa ahandi nivyo intahe n'ikintu ciza cyane rero reka abatarabyo ntahe ngira ngo kuri Salocom TV1 iriko urashobora kuja kuyiraba intahe y'uyu mu mama ugashobora kubigisha rero no musi naho no musi ntibisanzwe natangwe mvuga ni exclusive no musi naho dufitiye akandi kaganuke ikindi kintu gikomeye cyane ubundi butumwa buhambaye gose kuko murabizi yuko abahamagawe bafise uburyo bwinshi bashobora gushikirizamo ubutumwa bwabo yarabushikirije mu ntahe no musi naho yatuzaniye indirimbo iryoshe cyane indirimbo mpimbazamana bimwe bita gospel. Belyse sabwe mbega nticishije amatsiko ariko badukurikirana ijya ndirimbo mwayise gute? Indirimbo yitwa amara inyota. Uwo ni Yesu? Ni Yesu amara inyota. Ego. No kuvuga ngo Yesu amara inyota mbiyo nyota washatse kuvuga n'inyota nyabaki? Urakoze kuri ico kibazo. Inyota nashatse kuvuga burya hariho inyota igutuma gukora ikintu ciza n'inyota igutuma gukora ikintu kibi. Inyota igusunikira gukora iciza iva kuri Yesu. Inyota igusunikira gukora ikibi iva kuri Satani. Rero biragoye ku mwana w'umuntu ingene ashobora kwikiza iyo nyota iva kuri Satani. Nk'akarorero ndakwereka Jean Paul. Ego. Hariho abantu benshi bafise inyota yo gukora ikintu basi adashobora no kubona ko ari kibi. Canke arabibona ko ari kibi mugabo vyaramunaniye ingene akivamwo. Nk'akarorero urashobora kuba ufise inyota yo kwama uri kurasambana. Ukumva neza yuko ubuza amahoro mpaka iyo nyota rero ikakugumamwo bikanga ingene uvyikuramwo kandi kenshi iyo wabikoze ukumva uriyanse ukumva urihevye ukumva ko wakoze ikibi mugabo ukumva urabuza ingene ushobora kuvyivanamwo ububoshwe Satani niwe yaragushizemwo iyo nyota inyota y'inzoga ugasanga ntaco wishikana ko kiguteza imbere uronsa ayo mahera ikintu ca mbere kiza ni kuja kugura inzoga aho utanguye kwiyumvira ibiharage vy'umuryango aho ubanjije kwiyumvira minervare y'abana ugasanga ufise inyota y'inzoga ibindi vyose ukavyibagira ugasanga no gukaraba ntugikaraba wambara impuzu zitameshe kandi hariho ibindi wari kugirira inyota umaze kuronka amahera. Rero muri make nasanze Yesu ari we wenyene ashoboye gukiza inyota umuntu imuganisha ku vyaha. Ca kintu wumva utagikoza ata mahoro ugira kandi ataneza kizana kuri wewe ndetse no ku bandi. Ego nico nashatse kuvuga muri iyo ndirimbo. Iyo ni inyota mbi iterwa na Satani ariko watubwiye ko hari indi nyota nziza umuntu agira kandi nayo nyene nibaza ko ari Yesu nyene yikumara. Uheje kudusigurira ku nyota ya Satani ukuntu Yesu ashobora kuyikumara dusigurire naho ukuntu iyo nyota nziza nayo nyene Yesu ashobora kuyikumara. Okay. Inyota nziza Yesu ukuntu ashobora mu bisanzwe novuga yuko ngira twaranayiremanywe inyota nziza ahubwo mugabo Satani araza
akayikunyaga. Ubundi Imana yadushizemwo inyota yo kumva dukunze gukora ibintu vyiza bihimbara Imana. No kuvuga yuko rero iyo Yesu akugendeye akakumara ya nyota ikuganisha ku bintu bibi, muri wowe haca hadudubiza rero ya nyota yo gushaka gukora ibintu vyiza. Satani ni nkuko aba yaraje akagufuka igitambara ku maso. Yesu mumaze guhura rero ico gitambara gikuraho. Nimba wakora ibintu bibi wumva muri wewe wifuza gukora ibintu vyiza. Yesu ya nyota Yesu yaturemamwo haba hageze kwitangura rero kuvyuka ikagusunikira gukora ibintu vyiza. Nimba wari umuntu akunda kubesha ukumva muri wewe hari inyota yo kumva wo vuga ukuri uko vyogenda kose, naho ukemera basukana kuzira ukumva ko wovuga ukuri kugira ngo uheshe icubahiro Yesu. Iyo wewe ugiriwe ubuntu mugahura na Yesu akakwereka neza yuko ivyo urimwe atari vyiza, nimba wari umusambanyi akakwereka yuko gusambana erega n'ubundi bikogwa umuntu abizi ko ariko arakora ikintu kibi, ahubwo hariho benshi usanga vyankira ingene bashobora kubivamo. Hama mugabo iyo uhuye na Yesu, kuko Yesu atakimunanira agukiza vya bindi vyose utokwikijije canke undi muntu wese ngo agukize. Iyo rero umaze gushika kuri iyo ntambwe yo kubohoka kuri iyo ngeso, ni vyiza yuko ucuja gushingira intahe Yesu ko nawe wigeze gukora ivyo, ukaja guhanura abandi ukababwira uwakubohoye kugira ngo nabo batere iyindi ntambwe. Ego. Yes, arakoze cyane. Ngira ngo muravyiyumviye. Turiko turavuga ku ndirimbo amara inyota, uwo ni Yesu. Rero nkuko ari ubutumwa kandi budasanzwe, ikanda gusabe akantu. Urashobora kutubwira ukaducisha mu gahogo tukumva neza iyo ndirimbo ingene ivuga, tukumva umudiho, tukumva ijwi. Okay, ndashobora kuririmba akantu gatoya nta kibazo. Yego. Kuko nico catuzanye hano. Ego. Guhura na Yesu si bisanzwe, muhuye nawe akugira udasanzwe, akukura hasanzwe akagushira hadasanzwe. Uwo mwami n'ukuri ntasanzwe, amara inyota atanga ubuzima. Haleluya. Ya. Guhura na Yesu si bisanzwe. Ego, ngira ngo nukuri kuhaje ni indirimbo ya mbere. Benshi bavuga ngo intango ibigoye, ariko turakwifurije kugera kure. Murakoze cyane. Kure hashoboka. Ngira ngo iyi ndirimbo yakorewe muri Salocom. Indirimbo yakorewe muri Salocom TV1. Oya, ni Salocom Record. Okay. Kuko ntango ndabivuga ni Salocom ifise amaservice atandukanye. Salocom Record, Salocom TV1 ariyo tuko turavugirako, Salocom Imprimerie, ibintu nk'ivyo. Rero kandi baza yakozwe na Bienve on the Mix. Ego. Ujya nawe nyina akora ibikora inka, baririmbyi muhimbaza Imana ndetse n'amakorali. Karibu muri Salocom TV1 muzobasanga witwa Bienve on the Mix, acha bakorera umuti. Abamaze gukorera ntibidoga, ngira ngo murumva ko nabiriza ati doga. Avuga ati yaramukoreye neza cyane. Rero Belyse, iyi ndirimbo rero tugira tuganire ko umwanya muto cyane. Utubwire mbega ide yavuye he? Kuko twamaze kumva titre y'indirimbo ni amara inyota, kandi ni Yesu amara inyota. Iyo ide wayikuye kuki? Mbega warigeze kuba ufise inyota? Sinzi kuko dusugurije n'inyota. Muri make ndashaka utubwire aho ide yavuye kugira ngo ushobore gusohora iyi ndirimbo. Inspiration. Murakoze kuri ico kibazo mumbajije. Jewe novuga yuko kuva nkiri muto namye numva mfise impano yo kuririmba. Narakunda kuba ndi jenyene. Muri uko kuba kwanje jenyene nakunda kuba ndiko ndandika utuntu, nkavuga nti ndifuza ko aha havamwe indirimbo, ariko kubera nyene kutaronka uburyo no kutitahura wasanga bigarukiriye ngaho nyene mu makarne. Mugabo narumva muri je ko hadudubiza gusohora ibiri mu mutima wanje bikaja mu ndirimbo. Novuga yuko maze guhura na Yesu nanje akambohora, nasanze vy'ukuri amara inyota.
inyota nari ndayifise kandi inganisha ku gukora ibidahimbara Imana. Kumbure bitanahimbara n'abantu, bimaze kuba bidahimbara n'Imana n'abantu ntibahimbara. Jewe rero sindirimba ivyo numvise, simvuga ivyo numvise, mvuga ivyo nabonye Yesu yakoze. Shingira intahe ukuri niboneye n'amaso yanje. Nukuvuga yuko je nari mfise inyota yo kunywa inzoga, ndabivuge utuyeri. Hanyuma hariho uca avuga ati none kunywa utuyeri ni icaha. Kumbure wewe urashobora kuba utunwa utwo tuyeri ugasanga nta cyaha tugukoresheje. Jewe rero nari navuze yuko iyo nyota iva kuri Satani hanini ikuganisha ku gukora ikintu kibi. Jewe rero iyo nyota nari mfise yaranganisha ku gukora nabi, ugasanga nakoze nabi kubera nanyoye, navuze nabi kubera nanyoye, nareagishije nabi uko ntari kureagisa mu gihe ntari kuba nanyoye, ugasanga byananiye kwihangana kubera nanyoye, ugasanga ivy'Imana yari yiteze ko jewe ntegerezwa gukora sindiko ndabikora kubera yuko Satani hari umugozi yambohesheje utaramvako. Rero na jewe rero inyuma yo gusanga nakoze nabi kubera inzoga nararegreta, nkumva mbabaye, nkavuga Mana sinari nipfuza gukora iki kintu, mugabo nsanga nakiguyemo. Ndipfuza gukora neza, ndipfuza gukora bijya ushaka ko nkora, mugabo nkasanga nakoze igihushani. Rero kenshi nama sanga ndiko ndarira Imana mvuga gutyo, nkayibwira Mana aha nzohava gute. Rero Imana ko yabona umutima mfise wo kwicuza ku caha nakoze, igihe kimwe carageze Yesu arangendera. Amaze kungendera narabivuze mu ntahe yanje, bashaka kumva ide yanje aho yavuye iyi ndirimbo baje kuraba témoignage baca batahura ukuri kose. Nukuvuga narahuye na Yesu, turahura, urumva indirimbo yanje ivuga ngo rya joro sinzogibagira. Hari abaca bimva iryo joro ni joro ririhe, ni rya joro Yesu acikanira ko ku musaraba akavuga ati byose birarangiye. Novuga yuko Yesu yaje muri ubwo buryo nyene kugira ngo anyemeze kabisa ntahure. Naje ryari hari mu ijoro niho nahuye na Yesu, hanyuma arambuhura kabisa. Iyo tariki sinzoyibagira, yari tariki 3 z'ukwezi kw'icenda. Ego itariki 3 kwezi kw'icenda 2022. Iryo joro niho nagendewe na Yesu, niryo joro nahagarikiyeko kunywa inzoga. Sinari nzi ko bizoshoboka, nibaza yuko yaba ari byari kubajewe noshobora, yaba ari amafaranga nari gusabwa kugira ngo nshobore kwikiza iyo nyota, nari kubikora mugabo ntivyari gukunda. Nimba hari kuba ari umuntu akomeye cyane ushobora kumfasha ico kintu kigakunda, nari kuba narabikoze, ariko nta numwe yarashoboye kunkiza iyo nyota. Ni Yesu wenyene yaje muri iryo joro arankiza, ndatabagwa. Urakoze cyane, insiguro irahagije kandi irakwiye kandi biratunganye. Rero indirimbo ngamaze kubimva ni amarinyota kuri YouTube kuri channel ya Belyse iriko, ugendere muyirabe hama mukore subscribe, muyipartage ku bagenzi banyu kugira ngo ishike kure yigishe benshi. Mbega hajya channel yanyu yitwa gute? Yitwa Mme Belyse. Ni Mme Belyse, mva nta kigoye wandika Mme ego Belyse beni nkuru ego. Ni Mme Belyse YouTube uguruye ucuyibona, tuzaga indirimbo amarinyota niyo video ya mbere iriko, kuko ni hagitangura aratanga urugendo rwiwe, umuntu wese agira ahahera, ariko kandi sinza hazohereza ngira zobandanya mpaka gushika ku kanyuma. Rero nababwiye mugende murabiyo ndirimbo muyumvirize neza, irimwe amajambo y'inkora mutima, amajambo yigisha, amajambo y'Imana, kuko umuntu wese afise ukuntu ashikiriza ubutumwa bwiwe mu kuvuga ubutumwa. No mu ndirimbo umuntu ashikiriza ubutumwa akabwira ubutumwa abantu, kandi ngo buririmbye neza basenze kabiri hajya mubimenye. Rero mugende murabiyo ndirimbo, mu mutera intege, mu mwandikira ama commentaire. Ego nibaza ko ari ivyo, ibisigaye yavyivugiye ni byinshi cyane. Belyse sabwe ava yuko tumahize ikiganiro cacu, mbega wavuze ko warutse ukunda kuririmba, ukunda kwandika, mbega urakunda indirimbo z'abandi baririmbyi? Nibaza yuko
reka mbanze nshime kwanza ico kibazo mbajije. Nibaza kenshi uzosanga 90% kwijana umuntu aba afise abandi bantu yisunga. Yes. Abandi bantu bamwinspira. Yeah. Ugasanga wakunze ikintu ukumva uripfuza gushika aho nakashitse urumva kumera nkawe. Umuntu wese agira mu lomodo. Nimba ukina umupira hari umuntu urabirako. Nimba uririmba hari umuntu urabirako. N'umushoferi atwara imodoka aravuga ati "Niye utari imodoka nka naka." Je muri jewe rero hariho abo nagiye ndakurikirana kabona ivyo bakora ku marezo sociaux nkumva naje nokura nka kurya nkumva barampimbaye bombera akarorero na cane cane nk'umuririmbyi yitwa Daniela wo mu Rwanda. Ego. Fasoni wa JMC. Ego. Yeah. Ndakunda indirimbo ziwe. Mugabo je sinovuga ati nifuza gukora nkawe. Ahubwo muri jewe nifuza kumusumvya. Voilà. Yes. Navuga ati umuroromodo cyangwa umwigisha wiwe ni Daniela wifuza kumurenga. Ndabwo wifuza kugera kure. Ego, nifuza kugera kure. Sinifuza kugarukira hajyanye nageze, ndifuza ko noshika kure yiwe. Kandi birashoboka. Uwo Daniela n'umunyarwandakazi, ariko kandi no mu Burundi wacu turafise abaririmbyi kazi n'abaririmbyi b'abagabo. Ndakeneye umbwire nk'umuririmbyi kazi wo mu Burundi uvuga uti jya umuntu yaririmbye arampezagira nawe nyine nifuza kumera nkawe kandi nkamurenga. Ego, aha mu Burundi hariho abaririmbyi baririmba indirimbo z'Imana, hariho n'abaririmbyi kazi baririmba indirimbo z'Imana. Nukuri no gushima Imana kuba yaraduhaye abantu nkabo kuko barafasha benshi. Abo bantu rero barahari mu gihugu c'u Burundi twarahezagiwe. Nukuvuga jewe narakunze umuririmbyi kazi yitwa Eden Banga. Ego, ndakunda indirimbo yiwe. Ego, ijambo. Ego. Ijya ndirimbo narayikunze cyane. Urumva ko jewe ntari bwatangure. Mugabo nkumva ati nanje gute. Kandi yayisohoye ava 2022 uri na Yesu. Oya sinitwari bwashike rya joro. Nukuvuga rero naciye numva muri jewe none bya bintu nguma nandika bikaguma mu makarne mbega hazogera ryari aho bija ku mugaragaro. Ni satana tunigira mu menshi agafata impano Yesu yashize mu muntu akayiniga kabisa ugasanga umwanya uri kura kujana. Ariko dushimira Imana yuko igihe yo kigeze Imana irabigufasha ugasanga za mpano ziragiye ku mugaragaro kandi harabo ziriko zirafasha. Eden Banga rero nawe yarafashije cyane. Ndamukunda, ndakunda indirimbo za Kamikazi Sandrine Kamikazi. Ego, kandi nkakunda n'indirimbo za Alvera Muhimbare. Ego, nabo ndabatera intege tubabwire yuko hari habo bariko barafasha, hari bariko barabera akarorero uhoraho abamurikire kandi abongera amavuta. Yes. Hako natubwiye abagabo babinyoye tubwiye ba Kamikazi ba Eden Banga ba Muhimbare na Daniela. Abagabo ntibazi kuririmba. Ntibakwespira. Abagabo barazi kuririmba. Cyangwa bafite ibijwi bibi biriho. Amajwi ni meza mbere uzosanga bari ko baranaririmba n'ibintu kabisa usanga bitomoye. Ego, abagabo barahari mu gihugu c'u Rwanda. Ndakunda umuririmbyi Theogene. Je ndamukunda kabisa. Indirimbo ziwe ubutumwa buba buri. Ego. Ndamukunda Theogene mu gihugu c'u Burundi naho nta muririmbyi je ndabona agira. Bakunda bose. Ndabakunda bose. Yes, mwumva yuko abaririmbyi abakunda mwese ngira ngo ico ni ikintu ciza cyane. Rero ngira ngo no guterana intege. Murabona ko hari umumama arubatse mbega ufise abana bangahe? Je mfise abana batatu. Mwumva ko afise abana batatu. Niba dufise umushinga nawe. Mfise umushinga nawe umwe. Na urabona ko ico kibazo kitwengeje. Iyo nyota yo kugira ngo ngira abashinga ntahe benshi n'ukuri ntigeze. Mbo karagaciyemwo ngira ngo nta mukristo yogira abashinga ntahe benshi. Umukristo agira umushinga ntahe umwe canke
ari umugabo nakagira umugore umwe akakagira abana benshi umva ariko nabana batatu ni benshi n'ivyo kuko ikintu kirenze kimwe bikaba kibaye vyinshi ni ibintu byiza cyane rero gukorera Imana nico nashaka kugerako no mu mama gukorera Imana ntibigira limite araba mama bafise impano bumva ngo nibakorera Imana ngo ntiboririmba oro gukorera Imana naho uri umukecuru ashobora gukorera Imana uri umwana mutoyi muri Sunday School ashobora gukorera Imana ukaririmba ukavuga ubutumwa maze iminsi ndabakana kuri YouTube kavuga ubutumwa gatoye cyane k'imyaka nkine sinzi kana ku kazi genda biraba nkavuga nti none kuko ivyo bintu ntabikoze nkingana kujya hari rero usanga umuntu ariko araregreta mwe rero mukiri bato gukorera Imana ntibigira limite mutanga mukorera Imana mukiri bato muduza kubibona mu busaza nzokwishe muvuge muti Imana naragukoreye rero ni byiza cyane mu mama nk'uyu kumva akorera Imana ari umuririmbyi atanga ubutumwa buciye mu kuririmba abantu benshi bakabohoka abantu benshi bagahembuka ni byiza cyane rero nk'uko natamwe ndabivuga ubonanye mu mutera intege ndirimo twababwiye ahiri kuri YouTube channel yiwe Mme Belyse ni video imwe yonyene iriko nta zindi zirajako ariko nizera yuko mu misi zizoba nyinshi cyane ko yavuze yuko abamuyaspira bose canke abaromodo biwe yifuza kubarenga urumva yuko yifuza kubarenga ategerezwa gukora ibikorwa vyinshi cyane yuko ishaka kugera kure ukora cyane mbega akabazo kanyuma rero akabazo kanyuma atubwiye ko wifuza kugera kure wewe muko kwifuza kugera kure ugiye gukora gute muri uko kwifuza gushika kure nibaza ko ntovyishoboza jewe icambere ngiye gukora nukwegera Imana cyane yes nukwegera Imana cyane kugira ngo ndonke inkomezi ndonke amavuta kuko nta kintu ushobora gushikako atamavuta n'imodoka kugira ngo ishobore kugenda ishobore gufonctiona ijamwo essence umuntu nawe ahura na byinshi hano kwisi bimumara inkomezi uhura na benshi baguca intege uhura na byinshi biguca intege muri kino gihe turimwo urabibona byinshi biduca intege ugasanga rero ico wari wifuza gukora ntibigushobokeye ariko iyo wegera Imana cyane iyo wegera Imana ugasenga uraronka inkomezi urongerwa inkomezi mu gihe wari wadendebukiwe rero nipfuza ngiye kwegera Imana gusumba uko nabikora kugira ngo impano yanje ishobore gukura ni Yesu wenyine ashobora kuyikuza ni Yesu ashobora kunyugurura amaso kanyereka ati bikora uku bigenza uku akampa mayide sinipfuza kuririmba ibisunitswe n'umuyaga nifuza kwegera Imana kugira ngo impe ubutumwa nshobora kuja gushikiriza abandi yes na cyane urakoze cyane nibaza yuko hamwe n'Imana byose birashoboka nta kintu kimwe ushobora gusaba Imana ngo kikwime kandi iyo dusenga cyane tugira amavuta yaduha akarorero imodoka nshobora kugenda itagira essence byumvikana yuko iyo usenga cyane Imana nayiguha mpwemu yera mpwemu nawe ari muri wewe agatuma ukora cyane reka tugushimire cyane tugukegurukire akajambo kanyuma kuri Salocom TV1 akajambo kanyuma no shikiriza hano kuri Salocom TV1 ubwa mbere mbanjije gukeza abaronsi yerekwa rya gino ntuze gino cano Imana ibahe umugisha Imana ibarinde irindi no cano ibongerereza umugisha nari nakivuze kuko nasanze ari umugisha n'umugisha no ku wundi muntu ari ngaho hanze atarashika hano afise ubutumwa ashobora gushikiriza abandi ntiyitinye jewe n'ukuri no babwira gushika uyu munsi yuko nabonye akamaro kino cano Imana yaduhaye hano n'ukuri témoignage yanje yaciye kuri Salocom TV1 yarangiriye ikimazi kidasanzwe kandi tukiri mu minsi mikeya iyo témoignage igiyeko rero nshimire cyane abantu Imana yahaye iryo yerekwa ntibace bari nigira mu menshi bakabishira ku mugaragaro turiko turafashwa benshi bariko barafashwa hama rero ikindi noshikiriza abariko radukurikirana kuri no ndirimbo yanje nibagende bayirabe batarayiraba bagende bayirabe bagire s'abonner hanyuma bagire like bagire partage kugira ngo nabandi baronke bafashwe uko jewe nafashijwe nawe arashobora gufashwa biciye muri iyo ndirimbo ego numva ata byinshi noshobora kuvuga nibyo ni mugende muyirabe kandi na cane mugende murabe na témoignage yanje mugende muyirabe kuri channel ya Salocom TV1 kugira ngo
mushobore no kwisangiza n'abandi. Yesu abahezagire. Yes, arakoze cyane Belyse, reka tumushimire cyane. Nizere yuko n'ikindi gihe niba mufise icyo ushikiriza nga kuri Salocom TV1 urahawe ikaze. Ndabakengurukiye gose. Ya, natwe turagushimiye cyane. Reka dushimire cyane abo twari kumwe, bamwita 1K yari inyuma ya kamera, niwe yatumye aya image muri kumurabona agenda neza. Ariko kandi dushimire cyane n'umuhinga w'ivyuma bamwita Bienve on the mix, niwe yatumye aya majwi abashika neza cyane arongorotse. Mwese rero mwadukurikiranye, reka tubashimire cyane, tubakengurukiye, tubabwire tuti naho ubutaha. Ariko kandi nkuko natamwe ndabivuga, mwandanye mukora subscribe kuri Salocom TV1 kugira ngo muzuhore muba abambere ukuronka notification y'ibiganiro vyacu bikiri bishasha. Reka ndabashimire cyane, ndababwire nti naho ubutaha nakagaruka. Ciao, bye.